Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abagenzi banje dufatanije kuyabagezaho. Muri Republika Demokarasi ya Kongo abantu bitwaje intwaro bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi bicamo abantu babiri. Ukwezi ndi gushira bagatwaye inka z'abantu bagatwaye ibindi bitungwa bagasaba amafaranga kugira ngo babone gusubiza izo nka cyangwa ibyo hari matungo. Nijimbere Richard n'umwami gakondo wo mu kibaya cya Rusizi. Vice-President wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Mang yatsinzwe mu rubanza rw'ubujurire ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta. Muri Tanzania President Samia Suluhu Hassan yatanze urugero ku baturage yikingiza virusi ya corona. Naho hano muri Amerika President irateganya gutegeka abakozi ba leta kwerekana ko bikingije virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru hano ku ijwi rya Amerika tuyatangirire kwavugwa hirya no hino duhereye muri Tanzania aho President Samia Suluhu Hassan yatanze urugero rwo kwikingiza virusi ya corona mu rwego rwo gutangiza ibikorwa byo gukingira abaturage be. Ni inkuru tugezwaho na Fidel Niyongabo. President Hassan yicandagishije ku mugaragaro uno munsi kwa gatatu n'ikimenyetso kigaragara cyuko yitandukanije n'imigambi y'uwo yasubiriye nyakwigendera John Magufuli yagumye afata minenegwe inkurikizi zikiza ca COVID-19. Yiteje urucanco rwa Johnson & Johnson mu biro vyiwe ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Igihe yatanguza iryo sekeza President Hassan yatangaje ko bazokora ibishoboka byose kugira igihugu kironka incanco zikwiye ku bantu bose bashaka kwicandagisha. Yari kumwe n'umushikiranganje wa mbere umucamanza mukuru w'igihugu n'abandi bategetsi nawe nyene bicandagishije hamwe nawe. Yarondeye guhumuriza abanyagihugu ko atabibazo izo nshansho zifise. Yamenyesheje ko yashatse gutanga karorero ku banyagihugu mu kwicandagisha. President Samia Suluhu Hassan yagiye ku butegetsi inyuma y'urupfu mu kwezi kwa gatatu rwa President John Magufuli yari yagabishije abanyagihugu kudafata inshanjo zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Kuva ico gihe leta yarahinduye ingendo. Muri iki gihe abategetsi basaba abanyagihugu kutegerana hamwe no kwambara udufukamunwa mu gihe bari hanze y'ingo zabo. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka Tanzania yarinjiye mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa ibihugu bikenye kurusha ibindi inshandago zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Ico gihugu caronse inshansho za mbere zirenga umiliyoni za Johnson & Johnson mu ndwi iheze. Fidel turacyari kumwe uratubwira uko Vice-President wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Mang yatsinzwe mu rubanza rw'ubujurire mu Bufaransa ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta yahinduye neza ndonke. Sendere nkuru yungururizwamwo imanza mu Bufaransa yemeje no munsi kwa gatatu rubanza wakatiwe Obiang Mange umuhungu wa President Teodoro Obiang Wema ku byaha by'uko yanyuruje amafaranga y'igihugu. Ivyo bizotuma asubiza abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Obiang Mange yakatiwe umunyororo utazoshirwa mu bikorwa by'imyaka 3 n'ihadabu y'imiliyoni 30 y'amadolari mu rubanza yaciriwe atari hari mu mwaka wa 2020. Ishiramwe mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International byari mu bitwariye Obiang Mange yamenyesheje ko mu matungo yiwe yafashwe harimwo inyubako y'agaciro kari hafi y'imiliyoni 150 y'amafaranga akoreshwa mu Buraya iri ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Obiang Mange yagumye hakana ko ari amakosa yakoze akaba yatangaje ko ataburenganzira sentare zo mu Bufaransa zifise bwo gufata ingingo ku matungo yiwe. Yamara sentare gasambura manza muri ico gihugu yarateye ivyatsi urubanza yari yunguruje kubera atazindi nzira. Obiang Mange asigaranye zo kunguruza urubanza amatungo yiwe ategekanijwe kugurishwa hisunzwe itegeko ryo mu Bufaransa rivuga ko amafaranga avuyemwo aho kuja mu kigega ca leta y'ico gihugu yotegezwa gusubira muri Guinea Equatorial. Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House irateganya gutegeka abakozi ba leta kwerekana ko bakingiwe virusi ya corona bitari byo bakaguma kugaragaza ivyemezo ko bapimwe igihe cyose bibaye ngombwa. Diane Ninahazwe nijya tubwira. Umwe mu begereye ibiro vya President Joe Biden yahaye ano makuru y'ijwi rya Amerika ariko ntashime ko amazina yiwe atangazwa. Yavuze ko igishusha nk'itegeko ryo gucandagwa ku bakozi ba guverinoma ya Amerika ari imwe mu mpinduka zerekana amakenga n'ubwoba bw'ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa Delta. Izi mpinduka zikaramuka zemejwe zizoshirwa ko ku bakozi bose ba guverinoma ya Amerika, baba abakorera aho umugera wa corona urwiriye baba abakorera aho utagwiriye. Atagihindutse ni impinduka bitegekanije ko zizotangazwa ku mugaragaro muri ino ndwi nk'uko isoko ryo mu biro kwa President Joe Biden ribandanya ribivuga. Ubushikiranganje bubarizwamwo abakukuruke mu vya gisirikare ku munsi wa mbere w'ino ndwi bwabaye igisata ca mbere ca guverinoma ya Amerika gitegeka incanco ku bakozi baco bakorera mu vy'amagara y'abantu.
hagati aho ikigo kijejwe gukingira no gukumira ibiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika caraye gisubijeho amategeko yo kwambara udufukamunwa mu bice biguriyemo ikiza ca virusi ya corona n'amategeko yega n'abamaze gucandagwa bose. Barack Obama uhoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kuzakorana n'ishyirahamwe nyafurika ry'umukino wa basketball NBA. Fidel Niyongabo arakomeza. Obama yafashe ingingo yo kwifatanya n'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato mu karere ka Afrika. Obama zo afise imitahe igereranye muri iryo shirahamwe rishasha, afise imigambi yo kuyikoresha mu gufasha imigambi yiwe yerekeye abakiri bato n'ubuyobozi y'ishirahamwe ryiwe Obama Foundation muri Afrika. Uyu yahoze ari perezida wa Amerika yatangaje ko mu gushira ingufu mu banyagihugu gushira imbere uburinganire hagati y'ibitsina hamwe no gutuma abantu bakunda umupira w'amaboko wa basketball, yemera ko ishirahamwe NBA Africa rishobora gutuma haba igihushane ku mikangara yo muri Afrika itari mike. Ishirahamwe NBA ryatangaje ko rishizeho ishirahamwe NBA Africa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ishirahamwe rishasha rijejwe gukorera muri Afrika rizokurikirana amahiganwa y'umupira w'amaboko wa basketball, harimwo ihiganwa rya Basketball Africa League BAL mu mfunyapfuri. Urakoze Fidel. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yasoreze kuri Pakistan ivuga ko Amerika yihuse mu gucyura abasirikare bayo ko bityo yiyetse ingufu yari ifite mu gufasha gushyira amasezerano y'amahoro. Nanone Diane Ninahazwe. Mu kiganiro umushikiranganje wa mbere wa Pakistan yatanze muri BBC News Hour yavuze ko Amerika yasize akajagari muri Afghanistan. Uwo mutegetsi yasiguye ko abatalibani batanguye kwigamba intsinzi umunsi Amerika n'ibindi bihugu vyo mu ishirahamwe NATO bitanga itariki yavyo ya nyuma yo kuva muri Afghanistan. Muri ico kiganiro uwo mutegetsi yabandanije agira ati ubu biragoye kuzogarukana abatalibani ku meza y'ibiganiro. Abasirikare ba Amerika ntibari gukinjura, hari hageze ahubwo kwavugutwa umuti wa politike. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ntango z'uku kwezi we yari yavuze ko batagiye muri Afghanistan gushinga y'imizi, hageze ko Afghanistan yifatira mu minwe kazoza kayo ikibako. 95% by'ingabo za Amerika zari zimaze imyaka muri Afghanistan ziramaze gutahuka. Biruko mu gihe uburere bwinshi bw'ico gihugu buri mu minwe y'abatalibani. Ukomeje kumva radio rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muje no kuri weshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Muri Republika Demokarasi ya Kongo abantu bitwaje intwaro bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi, territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, bica abantu babiri, umusivili n'umusirikare wa leta wari umugenzi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira araduha inkuru irambuye. Imodoka y'ishiramwe rya Okapier Sadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira, yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho, igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda, bica abantu babiri, batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba, nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nijimbere Richard. Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iva i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yari ivuye Bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa, hapfa umusirikare umwe n'umusivili umwe, abandi bantu barabatwara mu gihuru. Iyo niyo situation twaronse uno munsi, ni hagati ya village yo Kubwegera no mu Nyamugari, donc hagati ya groupema zibiri, groupema ya Kakamba na groupema ya Rubirizi. Aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishiramwe rya PVV rikorera mu kibaya cya Rusizi bwana Jimmy Katurubo, aho uvuga yuko nyuma yaho abagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi muri groupema Remera hitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nijimbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe. Sibwo bwa mbere bahanyaze, na nicyo gituma bahashize iyo position y'abasoda, kuko n'ahantu izo groupe arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swate Uvira swate Bukavu. Antuka sibo bwa mbere, ukwezi ntigushira badatwaye inka z'abantu, badatwaye ibindi bitungwa, bagasaba amafaranga kugira ngo babone gusubiza izo nka.
cyangwa ayo matungo n'abantu baza batwagwa mu gihuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergeant warimo umudokari adafite imbunda ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dieudonné Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwomenya yuko bamwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba leta ya Kongo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'iy'abakongomani. Abarebera iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya bagashika bakabambura ibintu byose. Ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi, bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva. Aho ngaho nibyo butunzi niho hatunze Uvira, niho hatunze akarere kacu, bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujya mu Burundi. Itariki 28 kwa karindwi buri mwaka ni umunsi OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahariye kurwanya indwara z'umwijima zo mu bwoko bwa hepatite. Aho mu Burundi rero umutegarugori wa Perezida Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite. Iyi nkuru turayihabwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Ibikorwa byo kugurura inosekeza byabereye muri zone ya Buyenzi hagati na hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Twese amashyirahamwe mpuzamakungu ari mu gisata cy'amagara y'abantu, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, amashyirahamwe yigenga, hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri ivyo birori. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igitigu. Yavuze ko abakenyezi bibungenza hanini bahamagarirwa n'icivugo cy'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafite indwara y'igitigu. Umufatso n'umukuru w'igihugu yaciye aboneraho gusaba afasha Burundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho byo gupima bikwiye n'imiti. Kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizinze cyane, duhamagariye abasanzwe bashirikira Uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora, guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ivyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura imigera bigwizwe mu mavuriro atandukanye, na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe yavuze ko indwara y'igitigu iri mu zibangamiye abarundi, abivuga yisunze ibitigiri vyatohojwe n'abahinga asobanura hano. Muganga Tade Ndikumana: mu mwaka w'2020 abantu 15,039 bapimye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, 2,441 ni ukuvuga ibice 16 bari bafite uwo mugera. Turavye naho umugera C ku bantu 11,108 bapimye twasanze 2,246 ni ukuvuga ibice 19% bafite uwo mugera. Muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa byerekana ko ibice birenga 5% bagenda n'umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu mu bwoko bwa C. Userukira ikigo cya ONU cyita amagara y'abantu OMS mu Burundi we yamenyesheje ko indwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya Afrika. L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une indwara y'igitigu ni kiza kiyorobetse kikabirinde ku abantu barenga miliyoni 90 bagendana umugera wacu mu karere, mu gihe abanyafrika barenga 124 bicwa buri mwaka n'igitigu kitamenywe canke kitavuwe. Ku bantu 10 bandura 9 ntibigeze bapimwa bitumwe n'uko batarikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza. Niko muganga Xavier yamenyesheje. Muganga Crespe arongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri byinshi byo gukora. Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda, indwara y'igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise. Ibihugu bimwe vya Afrika nka Benin, Ubuganda n'u Rwanda byashizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu. Ku ruhande rw'u Burundi turashima utwigoro twakozwe n'ubu tukiriko, ariko naho
naho habaye intambwe haracari byinshi byo gukora nico gituma nashaka nshimangire mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose abagore bibungenze bipimisha n'umwe avuyemo kandi bije mu bipimo bikorwa imbere y'ukwibaruka kujya kwa sida na sifilisi maze n'imiti yameho abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite B bakivuka niko yashimangiye ibitigiri bitangwa na OMS vyerekana ko abana b'Abanyafrika batarakwiza imyaka 5 bangana n'imiliyoni 4 n'igice bagwaye ingwara y'igitigu y'abakongataje bangana n'ibice 70% by'abafite iyo myaka nyene bazingamiswe nayo ku isi. Eloge uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge Wile Kaneza. Tuve mu Burundi noneho twerekeze mu Rwanda nanone ku nkuru y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima hepatite. Mu Rwanda ho leta ivuga ko ifite umugambi wo kurandura izo ndwara. Asumta Kabuye, i Kigali mu Rwanda bimeze bite? Kuri itariki izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo. COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de santé imwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho. Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka wa 2016 ariko u Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite. Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi ndwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 5 miliyoni aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka wa 2023. Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa igakira, nta rukingo ifite n'ibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi 3 agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kwirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara rimwe kugeza kuri 2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo wenda 5%, usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure. Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka wa 2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka wa 2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose. Mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu, abari barwaye iyi ndwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Cyangwa Kariste ni umwe mu barwaye hepatite C. Namenye ko ndwaye hepatite muri 2013. Byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi, akayatanga mu gihe cy'umwaka, kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abayinyoye, abandi 60% ntibashobore gukira. Njyewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye. Byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti. Ariko nanjye ntabwo yangishije, byabaye ngombwa ko nywa indi yarije twayiguragayo 1,200,000, ariko nayo imaze kuza, nubwo yo yari ihendutse, ariko kuyibona nayo byaragoranaga, kubera ko hashyizweho amabwiriza y'uko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga 4 bari bashyizweho mu gihugu. Nakijijwe n'iya kabiri.
ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse. Nabimenye na 13 ndaza umutware wanjye noneho rero arapfa ariko yarapfuye na kanseri kwa muganga bahise bampima nyine bananze basanga ndabifite ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo ababishoboye 960 bakajya bayatanga byabirananiye nananiwe kubigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye imiti ndakira n'ukuri narakize n'ubu mba ndaho rwose ndakomeye ndabasha guhera mu muryango wanjye uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine. Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza. Uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujya muri Uganda abantu b'impunzi bagera ku 2500 banduye COVID-19. Uwo ni umubare utangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Inkambi ya Nakivale iri mu zakubititse. Abakozi benshi b'imiryango itabara impunzi nabo baranduye, bamwe barapfa. Inkuru irambuye turayihabwa na Ignatius Bahizi. Ku mpunzi 29 zimaze gufatwa ibipimo bya COVID-19 kuva aho icyo cyorezo cyatangiriye mu gihugu, hafi 2500 nibo basanganywe indwara ya COVID-19. Abagera ku 1892 bo bamaze kuvurwa barakira. Impunzi zimaze guhitanwa n'iyi ndwara zo ni 39 nk'uko byemezwa na HCR. Iri shyirahamwe rya ONU rinavuga ko abantu 685 bakorana n'amashirahamwe ashinzwe gutabara impunzi aribo banduye mu gihe bari ku kazi kabo. Inkambi ya Nakivale ni imwe mu nkambi zituwemo n'umubare munini w'impunzi zituruka mu bihugu byo mu karere bituranye na Uganda, hakiyongeraho izo muri Somalia, Ethiopia na Eritrea. Iyi nkambi iza ku mwanya wa kabiri mu zifite umubare munini w'abanduye COVID-19 bangana na 453. Navuganye n'umwe mu bayobozi b'impunzi muri iyo nkambi wifuje ko tutatangaza amazina ye. Yahisemo ko tuvuga rimwe ari ryo Fideli ryonyine. Hano aratubwira uko byifashe aho Nakivale. Twebwe nk'impunzi zisanzwe ziri ngaha mu nkambi ya Nakivale, biraboneka yuko ari ikiza abantu bose basanzwe bafitiye ubwoba ko ni indwara iteye ubwoba, ni indwara yica. Hanyuma kubyerekeye ingingo ziba zafashwe na leta zo kuguma mu rugo, twovuga yuko benshi ubuzi burahagarara, inzara ikaba nyinshi mu bantu, ariko uko biri kose tuvuga duti nta kundi kuko leta iba yafashe ingingo yo kugira ngo ikingire abanyagihugu, nta kundi byogenda kuko dutegerezwa kwirinda, dutegerezwa kurondera ingene ico kiza corangira. Muri iyi minsi kandi muri iyo nkambi ya Nakivale haravugwa ikibazo cy'imibereho mibi ku mpunzi zituyemo, byatewe ahanini n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yatumye imirimo yose yazitungaga ihagarara. Urabona hari abantu baba basanzwe bisumamwo, babanjije kubonana n'abandi nk'abamotari, nk'abantu bafite imiduga bunguruza abantu, ugasanga hariho n'abandi bahora baba bicaye ahantu bategerezwa kuronderera mu bantu, ariko iyo ibintu byinshi byugaye murumva yuko n'inzara iba nyinshi na cyane ku mpunzi zisanzwe zifite ibibazo by'uburyo. Kubyerekeye kubaho biragorana cyane. Indi raporo iheruka ya HCR yasohowe mu kwezi gushize igaragaza ko hari